iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Miriwe neza bakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye kaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 ukwezi kwa 2 uyu mwaka 2026. Ingingo z'ingenzi makuru yacu agiye kwibandaho mu Burundi, abari mu benshi bakomeje kureka akazi bakajya gushaka imibereho mu mahanga. Uno munsi nta bitigiri dufise nyene bitwereka neza nyene abantu bagene nabangana, mugabo biragaragara neza yuko ariho umurindi munini cyane gose wabigisha ariko baheba akazi. Naho nyuma y'igihe kirekire Burundi nta kibuga cy'umupira w'amaguru cyemewe bafite ku rwego mpuzamahanga, bishimiye kuba barakibonye kuko ngo batakazaga byinshi. Kandi urazi ko mu mupira w'amaguru kenshi bakunda kuvuga ati umufana n'umukinnyi wa 12, iyo rero umufana wa 12 abuze, urumva ko na equipe n'abakinyi nabo nyene bataba bameze neza cyane. Mu yandi makuru, mu mikino Misiri yegukanye igikombe cya Afrika cya handball, Al Hilal itsinda Mamelodi, naho Manchester City yayamanitse muri Premier League. Ntucikwe n'amakuru atandukanye twabateguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gerdas Yihundimondo. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Chansa gutegurira amakuru agezeho hirya no hino. Abategetsi b'Ubudagi bafasha abantu 5 bakekwa kurungika ibidandazwa bifise agaciro k'amamiliyoni y'amadolari ku mashirahamwe akora ibigwanisho yo mu Burusiya, mu gihe ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryarabihagaritse. Bakekwa ko barungitse ibintu incuri 16,000 mu Burusiya kuva intambara y'ico gihugu na Ukraine itangura haraheze imyaka 4. Ugo rudandazwa rubujijwe bivuga ko rufise agaciro katari munsi y'imiliyoni 35 z'amadolari. Abafashwe bose n'Abadagi, bamwe muri bo bakaba bafise n'ubwene gihugu bubiri bw'Uburusiya na Ukraine. Bafatiwe mu gisagara ca Rubek kiri mu buraruko bw'ico gihugu. Abanya-Palestine bariteze gutangura guca ku mupaka wa Rafah uhuza Gaza na Misiri. Uwo mupaka wari umaze hafi imyaka 2 ufunzwe nyuma y'uko igisirikare ca Israel gifatiye igice kiri ku ruhande rwa Gaza. Buri munsi abantu bake gusa nibo bazokwemererwa kujabuka bakaja ku mpande zombi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu ari Yerusalemu Yolanda Kner mumva mu rya Prime ndi ku magenge. Iyugururwa ry'iryo jabukiro rya Rafah ryari rimaze igihe kirekire ririndiriwe, ni kimwe mu bintu bikomeye mu bigize umugambi wa President Trump wo guhagarika intambara ya Gaza. Rizotuma abanye-Palestina benshi biruhutsa mu gihe ari irembo rishobora kubashikana ahandi ku isi, nubwo babajwe nuko igitigiri c'abantu bemerewe kurengana buri munsi ari gito, navyo ibintu byo bikaba bitemerewe kuhaca. Abanye-Palestina hafi ibihumbi 200 barwaye n'abakomeretse barindiriye kuva muri Gaza ngo baje kwivuza. Amakuru yo muri Israel avuga yuko abarwayi 50 bonyene, umwe ashobora guherekezwa n'abantu 2 bonyene, niyo bazokwemererwa kujabuka. Nabo abantu 50 bari baravuye muri Gaza mu ntambara bemerewe kugaruka. Iryo jabukiro rizogenzurwa n'ishirahamwe rya Buraya n'abakozi b'abanye-Palestina bo ngaho nyene. Ubuyapani buvuga ko bwashoboye kuronka ubutare bw'agaciro buvuye munsi mu kiyaga mu metero 6,000, bikaba ari bwa mbere ku isi hageragejwe gucukura ubutare buri munsi y'ikiyaga. Uko kugerageza kwakunze hakoresheje ubwato bubijejwe hafi y'izinga riri mu kiyaga ca Pacific. Ni inkuru ya Eretrane Myth mwumva mu ijwi rya Siriyake muhawe nayo. Ubwato bw'Ubuyapani bwaciye umuhigo mu gushika kure cyane munsi y'ibahari bunakurayo n'ubutare. Ubwo butare buracakeneye gupimwa kugira hamenyekane uko bungana, ariko leta ivuga ko ico gikorwa cabaye gikomeye haba ku butunzi no ku mutekano hamwe n'iterambere ry'ibikorwa byo mu mazi. Abahinga bavuga ko amazi azungurutse Minamitoroshima arimwo butare budakunze kuboneka, bufasha mu bintu byose kuva ku modoka zikoresha umuyaga nkuba n'amatelefone gushika no ku bikoresho bya gisirikare. Ubuyapani bwizeye kugabanya kugendera ku Bushinwa busa n'ubwiganzi ubutare bwose, mu gihe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri igenda imera nabi.
Ubwongereza bwavuze ko bwirukanye umudiplomate wo mu Rusiya inyuma yo guhamagara ubuserukuru bw'Urusiya muri ico gihugu muco bwavuze ko ari igikorwa co kwishura inyuma yuko Moscow mu kwezi guheze yirukanye umudiplomate w'umwongereza. Ibiro vya leta y'Ubwongereza bijejwe imigenderanire n'ayandi makungu byavuze ko ivyitwazo by'Uburusiya bivuga ko umudiplomate wabo yaramukozi w'iperereza atari vyo kandi ataho bishingiye. Imigenderanire hagati ya Londres na Moscow yararushirije kononekara muri imyaka iheze aho ivyo bihugu vyompi byagiye birirukana abadiplomate ku mpande zompi kuva Uburusiya buteye Ukraine. Latifa. Urakoze Chansar. Aya makuru tuyatangiye ku buryo burambuye ibiganiro byaduha byongeye gusubukurwa hagati y'intumwa za leta Republika Demokarasi ya Kongo n'umutwe uyirwanya wa AFC 23. Impande zombi zemeza ko ibiganiro byatangiye ejo hashize hagati hariko perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yerutse gutangaza ku mugaragaro ko yemera ibiganiro by'imbere mu gihugu hagati y'abanyekongo ariko yavuze ko bitazaba birimo bavuga ko bakoze ibyaha bikomeye ku banyagihugu. Ni nkuru ya Prime Ndikumagenge. Nkuko byemezwa n'umuhari AFC M23 uhanganye na leta ya Kongo bikandikwa kandi na bimwe mu binyamakuru byo muri ico gihugu, ibiganiro vyongeye kubandanya kuva kuri uyu wa Mungu. Bitegekanijwe yuko abanza kurabwa ahageze ishirwa mu ngiro ry'ivyo impande zompi zumvikanye ko gushika ubu ibyo bita protokole ya mbere n'iya kabiri. Iya mbere yerekeye guhanahana imfungwa z'intambara, iya kabiri nayo nagahengwe mu ntambara cessez-le-feu. Vyompi uko ari bibiri ishirwa mu ngiro ryavyo nta ntambwe iboneka biraje kako. Agahengwe ko ntawo kavuga mu gihe amazi imisi havugwa intambara zongeye gukara mu duce tutari duke twa Kivu y'Epfo harimwo no mu misozi ya Minembwe. Inama mpuzamakungu y'akarere k'ibiyaga binini CIRGL nijeje gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'ako gahengwe biciye mu rwego impande biraba zizoba zihuriyemwo. Aha naho intambwe imaze guterwa nuko hamaze kugenwa umujenerali w'umunyazambiya azorurongora. Uretse kuraba aho intambwe igeze mu gushira mu ngiro izo protokole zibiri zimaze kumvikanwa ko haracyasigaye izindi zitandatu zo kwiga no kumvikanako. Izi bwa gatatu yerekeye ibibazo by'abari mu kaga question humanitaire birimwo impunzi n'abateshejwe izabo. Ni no muri iyo protokole hazokwigwa iyugururwa ry'ikibuga c'indege ca Goma. Hagati aho umukuru wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu mpera z'indwi yatangaje yuko yuguruye ko haba ibiganiro hagati y'abanyekongo. Ibyo biganiro vyari bigize igihe bisabwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi na ishirahamwe ry'abepiskopi katolika muri ico gihugu Senko yemeza gufasha kubitunganya. Ariko Tshisekedi yavuze yuko bizotunganywa n'inzego za leta kandi ko bitazojamwo abavuga yuko bakoreye abanyagihugu ivyaha by'ubugome. Ntiyatomo yabaribo ariko bisanzwe bizwi ko leta yita AFC M23 umuhari w'iterabwoba. Hafi abawurongoye bose bakiriwe na sentare z'ico gihugu ibihano vyo gupfa. Co kimwe n'uwahoze atwara ico gihugu Joseph Kabila yagirizwa gushigikira uwo muhari. Hamwe abo bose boba batarimwe muri ivyo biganiro, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo yavuze ko atahovyo babitaniye no kwiganiriza wenyene. Dukomereje mu Burundi muri iki gihugu hakomeje kuvuga ikibazo cy'abarimu benshi bareka akazi bakajya gushaka imibereho mu mahanga. Iki kibazo gikomeje kwiyongera ibyatumye abakenzuza amateka nabo bakigarukaho mu minsi ishize. Nta mibare nyayo hizwi mu gihugu cyose ariko ibinyamakuru bivuga ko amaze kugenda amagana y'abarimu. Twashatse kumenya impamvu nyamukuru hituma abarimu bagenda. Mvugana na Emmanuel Mashandari wungirije umukuru w'ihuriro ry'amasendika yabigisha Kosesona, ntangira mubaza uko ibintu bihagaze kugeza ubu. Ego nk'uko mubivuze mu Burundi hariko hayibonekeza umurindi udasanzwe wabigisha baheba akazi bakaja kurondera ubuzima mu mahanga. Uno munsi nta bitigiri dufise nyene bitwereka neza nyene abantu bagenda n'abangana, mugabo twumvirije hirya no hino abayobozi b'amashure bimenyesha amakuru byo ngaha mu Burundi, mbere bitaba naho bishika no mu bibazo bajya kubaza umushikiranganje mu nama nshingamateka. Biragaragara neza yuko hariho umurindi munini cyane rwose wabigisha ariko baheba akazi, kandi rero nuko bagenda badasezeye kandi birumvikana uhebye akazi ntoja gusezera kuko batakwemera kugenda, bigaca bigira inkurikizi ikomeye cyane ku mashure kugira ngo ivyigwa bishobore gukurikiranwa neza. Mubona ari nk'izihe mpamvu nyamukuru zituma abarimu bafata icyemezo cyo kugenda? Ntiturashobora gutohoza neza ngo tumenye neza ituma bamwe n'abandi bagenda, mugabo turavye biraboneka neza yuko ari kubera ubuzima buzimvye.
aha iwacu babona ibiciro byaraduze ku murindi udasanzwe bivanye n'uko ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro. Ndabaye nk'akarorero mubona abantu basaba akazi uno munsi nk'umwarimu yagize kaminuza afise urupapuro rw'umutsindo twita lisanse ahembwa umushahara w'ibihumbi 396. Ayo rero uciye ugenda ukagira ibiharuro ukoreye ku biciro ngene byifashe, umuceri ugurwa 7,300. Uciye ugabura rero urumva yuko uno munsi umwigisha ahembwa ngira ngo nk'umufuko umwe w'umuceri. Ugaca biyumvira rero none yo baguze uwo muceri ntazopanga inzu, ntazogura amakara, ntazogura ibiharage, ntazokwiyunguruza. Mumva byose bihereye ku muceri wonyene. Uramutse yubatse inzu mu kuyipangisha nawe nyene acaduza. Nubwo bitari ku rwego rukabije nk'uko muri kubivuga, si ubwa mbere abarimu bahisemo kujya gukora indi mirimo, ariko mbere ntabonekaga icyo kinini. None ubu byagenze bite? Mu minsi yeze abigisha baja mu karuhuko k'izabukuru ku myaka 65. Mugabo kuva mu 2023 barahinduye barakora iyo myaka baja ku myaka 60. Icyo bitera ingaruka mbi ku nyigisho kubera yuko n'abariko baja mu karuhuko k'izabukuru ni benshi. Uno munsi abigisha bari bake, amashuri aguma asaba ati twongereza abigisha, twongereza abigisha. Uno munsi naho hagiye ko aba bariko bagenda hanze ku murindi udasanzwe kandi batanaseze, hagacaja ko aba nabo bariko baja mu karuhuko k'izabukuru kandi ari bo uno munsi twabona bafite ubumenyi. Ese ntibahita babasimbuza abandi? No mu gutanga akazi rero bica harehare, ugaca mu bushikiranganji bw'amashure y'intango n'ayisumbuye, hama akaba ikibazo giciye mu bushikiranganji butanga akazi, hanyuma bikaca bigenda bafatiye ku biharuro ubushikiranganji biba cya leta buba bwatanze. Ugasanga rero kugira uwo mwigisha agiye abo ukukurutse abo ugiye hanze ubyasubizwe bifata inzira ndende cyane gose. Uwo yari Emmanuel Mushandali wungirije umukuru w'ihuriro ry'amasendika ry'abigisha Kosesona. Turacyashaka icyo Ministeri y'Uburezi ibivugaho. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Dukomeje n'aya makuru twabateguriye tukiri mu Burundi nyuma y'iki gihugu cyari kimaze igihe kirekire kitagira ikibuga cy'umupira w'amaguru cyemewe ku rwego mpuzamahanga. Ibyatumaga imikino mpuzamahanga ibera hanze kwa gatandatu hatashywe ikibuga cya Stade Intwari kiri i Bujumbura. Mu kanya gashize naganiriye na Alexandre Muyenge, umuyobozi ukuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, ku murongo wa telefone ntangira mubaza bimwe mu bibazo bagiye bagira mbere batarahabwa iki kibuga. Ukinira hanze ibibazo biba ari byinshi. Ikibazo cya mbere aba ari kijyanye n'uburyo bw'amafaranga, kuko usanga ukoresha amafaranga menshi gusumba ayo wokoresheje uri muhiri wanyu. Nakoresheje nk'amafaranga angana gute? Ivyo biharuro ntabyo twakoze ngo mbe ndabifisa imbere yanje, ariko bisanzwe bihari, ariko pour le moment ntabyo mfise kuri jewe. Yego, mwari mukomeje n'icya kabiri. Icya kabiri naco twahomba no kubera abakunzi b'umupira w'amaguru batashobora kuryoherwa baraba ama equipe yabo ariko arakina, kuko urumva twaba dukinira kure tukakirira kure. Nabo abakunzi bacu rimwe na rimwe hari abo batoraba ku mateleviziyo canke no ku mateleviziyo imikino ntiyiceko, urumva gwaba ari uruhombo rukomeye ku bafana bacu. Kandi urazi ko mu mupira w'amaguru kenshi bakunda kuvuga ati umufana n'umukinnyi wa 12. Iyo rero umufana wa 12 abuze moralema, urumva ko na equipe n'abakinyi nabo nyene bataba bameze neza cyane. Mwari mumbwiye ko mwagiye muhura n'ibibazo bitandukanye, noneho by'umwihariko nk'iyo mwakiniraga hanze nkuko mwari mumaje kubitubwira, umukino nk'umwe watwaraga nk'amafaranga angana gute? Ndibaza nk'umukino nk'umwe ushobora kuba waratwara nko mu $200,000 canke un peu moins. Hanyuma kubu ngubu ikibuga cyabonetse se ni nk'izihe nyungu igihugu ndetse n'abakunzi b'umupira w'amaguru muri rusange bagiye kukibonamo? Icyambere nuko usubira gukinira muhiri wanyu n'iteka ku gihugu,
iteka kuri equipe nationale cyangwa ku maclub, hanyuma kugarukana ambiance ku kibuga cyanyu, abafana bagasubira bakuzura, hanyuma mugashobora no kuronka n'amarosete yaba ya stade canke imigwi ije gukina nayo nyene irasiga amadolari mu gihugu. Urumva ni ibintu vyiza rero gose. Ubu se mwagereranya tuvuge mugikinira hanze mutarabona iki kibuga cy'umupira w'amaguru cyemewe ku rwego mpuzamahanga, mwagereranya audience mwari mufite cyangwa se abafana mwari mufite umubare wanganaga nka gute? Wumva se twabakura he dukiniye hanze, wasanga tugo turakina umenga turi ya wiklo. Umva nta bafana twaronka, nabo twaronka, urumva no kurihisha ntitwashobora kurihisha kuko urumva abari birebire gose, witwa ngo rose nk'abarundi bariyo wasanga ari diaspora bakeyi naho nyene bakaza kuraba. Urumva nta byo guharura amafaranga byari birimwo, kwinjira hari ku buntu. Uretse iyi mikino y'umupira w'amaguru se abifuza gukoresha iki kibuga mu yindi mirimo bazajya bagikoresha ku buntu cyangwa bazajya bishyura? Ni ikibuga cya football, ariko ntikibuza yuko kuko ni ikibuga cya leta ishobora kuvuga ati dushaka kuhagirira nk'umunsi mukuru nka fête d'indépendance cyangwa le premier mai. Ivyo ni bisanzwe nta ngorane kuko ni leta, ni ikibuga cyayo iragikoresha nta kibazo. Mugabo nta bindi bintu uvuga ngo bije kuhabera uretse ibya leta bitandukanye na football. Alexandre, tugana ku musozo, mu Burundi tumenyereye kubona inyubako nziza zubakwa ariko nyuma ntizitabweho neza. Mu mafaranga azajya yinjizwa se ni nka yahe mafaranga azagenerwa gusana no kubungabunga icyo kibuga kugira ngo gikomeze kuba kimeze neza? Muri make iki kibuga tukirose twari turushe. Rero mu Kirundi baravuga ati no kukibungabunga nk'amata y'abashitsi. Amata y'abashitsi rero ntushobora kwemera yuko harimo nk'isazi yogwamwo. Bisigura yuko ikibuga tuzokibungabunga gushika ku mwanya wacu nyene kizovuga ati ubu ndarushe ni mu mpindurire, hanyuma dushobore gufata izindi ngingo zikwirikira, sino nta siretiye ikibuga kizotunanira. Uwo yari Alexandre Muyenge, umuyobozi kuriye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FPB. Ubu ni 1:46 i Nairobi muri Kenya, ni 12:46 mu Rwanda no mu Burundi. Dukomeje n'aya makuru, mu bihembo bya Grammy Awards byaraye bitangiwe i Los Angeles muri Amerika, umuhanzi Tyra wo muri Afrika y'Epfo yatwaye igikombe cya Grammy maze atangaza imbamutima ze kuri iki gihembo yegukanye bwa kabiri. Iyi nkuru Samba Cyuzuzo yaduteguriye. Guys, this is insane. Like, first of all, shout out to all the young African guns out there. All the African creatives like umuhanzi Taylor wo muri Afrika y'Epfo yatangaje ko atewe ishema no kuba umunyafrika kandi yifuza cyane ko abanyafrika barushaho kugaragara mu batwara ibihembo bya Grammy Awards. Ibyo yabivuze mu ijoro ryo ku cyumweru ubwo yari amaze gutwara igihembo cya Grammy cye cya kabiri mu cyiciro cya Best African Music Performance muri ibi bihembo byatangiye yarushije abandi bahanzi bo muri Afrika bagenzi be nka Ayra Starr, Burna Boy na Davido ndetse n'umuhanzi wo muri Uganda Eddie Kenzo. Guhabwa iki gihembo k'uyu mukobwa w'imyaka 24 byashimishije cyane abaturage bo mu gihugu cye, bagaragaje amarangamutima mu kumushimira ku mbuga nkoranyambaga. Tyler Laura Seethal yamenyekanye cyane mu 2023 kubera indirimbo ye Walter yakunzwe cyane ku rwego rw'isi ikanamuhesha Grammy ye ya mbere. Ni umukobwa wavukiye i Johannesburg ufite impano mu kuvanga injyana ya pop n'umuziki wa amapiano wo muri icyo gihugu. Niwe muhanzi w'umunyafrika ukiri muto wegukanye igihembo cya Grammy. Ibihembo bya Grammys bifatwa nk'amashimwe akomeye ahabwa abahanzi ku rwego rw'isi, ariko nanone benshi babibona nk'ibiteza imbere muzika yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Naho Tyler umwaka ushize yatangaje ko akiri muto yumvaga yifuza ko ibyamamare nka Rihanna cyangwa Britney Spears baba bakomoka iwabo muri Afrika y'Epfo. Yongeyeho ko ubu yishimira kuba ahubwo we yaba icyamamare gihagararira Afrika y'Epfo, ibyo mu by'ukuri asa n'urimo kugeraho muri iki gihe. Samba Cyuzuzo arakoze cyane. Reka dukomeze n'aya makuru twumve ibizaba bikubiye mu kinamico Urunana cyo ku munsi w'ejo.
mu kiganiro urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye nyamara ibyo sori nakubwira nibyo ushaka wamwumvira nk'umuntu mukuru ukareka kwihemukira ngo uriruka ku mugabo ubundi se yaretse abasore beza bagatereta abana bato nawe agashaka ibisaza byo mu myaka ye ko bihari yewe reka mbareke nigendere ntundi ufashe umwanya wo gutera amabuye imbwa zose zikomokeye mu nzira ntiwazagera aho ujya rwose mbungukanye ni 12:45 kuri BBC. nyuma yo kumva ibizaba bikuye mu kinamico urunana cyo ku munsi w'ejo muri studio za BBC Gahuza Miryango twakiriye Siria Kemuhawe nayo abadukurikiye bari kuvuga iki ku mbuga nkoranyambaga zacu. Urakoze Latifa mu nkuru abantu bagiye bandika ko hariho yerekeye ibiganiro byasuye gutangura hagati ya leta ya Kongo hamwe n'umuhari wa M23 idoha muri Qatar. Uyitwa Niturinda Prophet yavuze ati iyo haririmbwa ibiganiro hakaririmbwa amahoro nibwo intambara ibigiye gusutama. Hanyuma hari Elifaze Tuyisenge navuga ati nibarabe babiheze abene gihugu baronke amahoro. Iyi ni nkuru banditse ko niyerekeye iyo nkuru muhejeje kuvuga mu kanya yatira yaronse agashime ka Grammy Award kagira kabiri uw'amahoro Theodete avuga ati Imana ikomeze imurinde akomeze atera imbere cyane. Hama Emerte Rukundo nawe avuga ati uyu azahigika nkaba rihana. Hanyuma iyi ni nkuru banditse ko niyo kuri Kenya yerekeye abanyekenya baja kugwana muri Ukraine ku ruhande rw'abarusiya. Nduwimana Eraske yavuze ngo ko mutavuga abapfa bagiye kurwana ku ruhande rwa Ukraine. Uwundi yitwa Ndayisaba Crispin we avuga ati niyo mpamvu ku isi hatagomba kuba imipaka kuko isi ni ya twese. Hari n'iyindi nkuru banditse rero yerekeye inkino aho umugwi wa Arsenal uronka amahirwe ko ushobora kuba wotwara igikombe ca Premier League. Ariko rero Benoit Redempteur avuga ati Manchester United niyo izotwara igikombe uyu mwaka nayo nizo Marte avuga ati uyu mwaka tuzagitwara. Rero avuga Arsenal agaca avuga ati kandi isi izishima. Na Filiberi iradukunda avuga ati amanota 6 ni make cyane City izoyakuramwo ivya Arsenal birazwi. Nayo Griffith John nkuru Gifty avuga ati Filiberi iradukunda oya nta City kari yananiwe no gutsinda Tottenham ejo bundi. Nuko rero izindi nkuru za BBC nimugende murabe kuri kurubuga rwacu rwa BBC Gahuza kaburungu.com hama mugende kuri Facebook hamwe na X kuri BBC Gahuza. Urakoze cyane Siriyaki. Dukomereje mu makuru y'imikino umugenzi wacu Yves Bucyane yaduteguriye avuga muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwereho neza abakunzi b'imikino kuri BBC mpere mu mukino wa handball kuwa gatandatu nibwo irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika ryasojwe i Kigali. Misiri itsinda Tunisia ku mukino wa nyuma ibitego 37 kuri 24, naho mu guhatanira umwanya wa gatatu Cape Verde yatsinze Algeria 29 kuri 23. Amakipe atanu ya mbere no kuvuga Misiri, Tunisia, Cape Verde, Algeria na Angola yahise abona itike yo kuzakina igikombe cy'isi cya handball kizabera mu Budage mu kwezi kwa mbere 2027. Mu Rwanda ikipe ya Police FC niyo yegukanye igikombe cyitiriwe intwari z'igihugu ku mukino wa nyuma. Police yatsinze APR FC kuri za penalty 7-6 nyuma yo kunganya igitego kimwe ku kindi. Mu Burundi ikipe ya Vitalo yatsinze Bumamuru kuwa gatandatu ubwo hatahwaga ku mugaragaro ikibuga intwari. Wari umukino wa shampiyona y'icyo gihugu. Mu yindi mikino kuwa gatanu Rukinzo yatsinze Kayanza 4-1 naho Flambeau itsinda Royal Vision igitego kimwe ku busa. Ejo ku cyumweru Aigle Noir yatsinze Green Farmers 2-1 ikomeza kuyobora shampiyona ifite amanota 51 ikurikiwe na Flambeau ifite amanota 48.
muri Afrika imikino yo guhatanira igikombe cya CAF Champions League yarakomeje mu mpera z'icyumweru kuwa gatanu ku kibuga cy'amahoro i Kigali. Ikipe ya Al Hilal Omdurman yahatsindiye Mamelodi yo muri Afrika y'Epfo ibitego 2-1, ihita iyobora itsinda rya gatatu n'amanota 8, ikurikiwe na Mamelodi ifite amanota 5. mu itsinda rya mbere Pyramids yo mu Misiri yatsinze Berkane yo muri Maroc ibitego 3-0, nayo iyobora iryo tsinda n'amanota 8. mu itsinda rya kabiri ikipe ya Yanga yo muri Tanzania yanganyije na Al Ahly yo mu Misiri 1-1. iryo tsinda riyobowe na Al Ahly ifite amanota 8 mu gihe Yanga ifite amanota 5, ikaza ku mwanya wa kabiri. Itsinda rya kane riyobowe na Stade Malien yo muri Mali ifite amanota 8 nyuma yo kunganya na Petro do Luanda ubusa ku busa. muri iryo tsinda Simba yo muri Tanzania yanganyije na Esperance de Tunis ibitego 2-2. mu Bwongereza ikipe ya Manchester City yaraye inaniwe kugabanya ikinyuranyo cy'amanota hagati yayo na Arsenal ubwo yanganyaga na Tottenham 2-2. nyamara akazi kasaga nkaho koroheye City kuko yarangije igice cya mbere ifite ibitego 2-0. mu gice cya kabiri Tottenham yariye karungu yishyuye ibyo bitego byose, amanota barayagabana. ibi byatumye hagati ya Arsenal na Manchester City hajyamo ikinyuranyo cy'amanota 6 nyuma y'uko kuwa gatandatu Arsenal yihereranye Leeds United yipfugikira ibitego 4-0, ikaba ari ya mbere n'amanota 53. mu yindi mikino ejo ku cyumweru rutahizamu Benjamin Sesko wa Manchester United yafashije iyo kipe gukura amanota 3 ku ikipe ya Fulham yasaga nk'iyisize insenda ku kibuga cya Old Trafford. Fulham yashoboye kwishyura ibitego 2 yari yatsinzwe na Manchester United mu gihe yibwiraga ko ishobora gucyura inota byibuze rimwe cyangwa se ikanatsinda umukino wose. Benjamin Sesko yatsinze igitego cya gatatu mu minota y'inyongera, bituma Manchester United itsinda umukino wayo wa gatatu yikurikiranyije itozwa n'umutoza Michael Carrick. iyo nsinzi ya Manchester United kandi yayifashije kujya ku mwanya wa 4 n'amanota 41. Aston Villa yo yakubitiwe iwaye igitego 1-0 ku kibuga cya Villa Park na Brentford y'abakinnyi 10 nyuma yaho umukinnyi Shed aboneye ikarita itukura ku munota 42 w'umukino. No mukino wa kabiri Aston Villa itsinzwe yikurikiranyije muri championnat iwayo Villa Park. Ibintu byaherukaga muri 2024 ubwo yatsindwaga na Newcastle United na Manchester United. Mu mukino wa tennis igikombe cya Australian Open cyegukanywe n'umunya Espagne Carlos Alcaraz w'imyaka 22 atsinze ku mukino wa nyuma Novak Djokovic 7-1. Alcaraz yatangiye kwandika amateka muri tennis kuko amaze kwegukana ibikombe by'amarushanwa akomeye Grand Slam mu 7 mu gihe amaze gusa imyaka 6 yinjiye muri tennis y'ababigize umwuga. Muri tennis y'abagore igikombe cyegukanywe n'umunya Kazakhstan kazi Elena Rybakina watwaye igikombe cye cya mbere cya Australian Open atsinze nimero ya mbere ku isi Alina Sabalenka wo muri Belarus 7-1. Ayo niyo y'imikino nabateguriye Gendi Yves Bucyana. Sigahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mugenzi wacu Yves Bucyana harakoze cyane naho dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mbere yo gusoza reka twongere twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko mu Burundi abarimo benshi bakomeje kureka akazi bakajya gushaka imibereho mu mahanga. Naho mu yandi makuru twababwiye ko nyuma y'igihe kirekire Uburundi nta kibuga cy'umupira w'amaguru cyemewe bafite ku rwego mpuzamahanga, bishimiye kuba barakibonye kuko ngo mbere batarakibona batakazaga byinshi. Twe tubafitiye ndetse kandi n'amakuru ya sport avuyemo mwarimu majije kumva. Reka dushimire abakomeje kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Dushimire Lojan wawe dukurikiye kuri Facebook yavuze ko Rusizi turi kumwe. Dushimire Son Excellence wavuze ko nawe dukurikiye. Dushimire Ihirwe Loic watubwiye kadukunda. Dushimire ndetse na Edward Ndayikeza ukomeje kuvuga kadukurikiye. Dushimire Thierry watubwiye ko adukunda ndetse na Hakizimana Los Angeles wavuze kadukurikiye ari Kigali. Ni benshi cyane bakomeje kugaragaza ko badukurikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Dushimire Giselle ndetse n'abandi batandukanye.
nabibutsa ko kandi mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu na X ndetse mugasura n'urubuga rwacu rwa website bbcgahuza.com haba hari inkuru nyinshi zitandukanye. Kuri uyu munsi dufite inkuru ivuga uko Amerika irimo kureshya ibihugu bitatu byo muri Afrika bibanye neza n'Uburusiya. Dufiteho ndetse n'indi nkuru ivuga ko ingabo za Nigeria zishe umukuru wa Boko Haram. Dufiteho ndetse n'urutonde rw'ingenzi rw'abegukanye Grammys Awards z'uyu mwaka nk'uko twabigarutseho ku mbuga nkoranyambaga zacu ndetse no ku nkuru twari twabateguriye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi naho kwa bw'ibyuma twari kumwe na Mubarak. Aya makuru yarahagarariwe na Judas Yundumondo.